Ubushinwa bwerekanye Ibisasu Ruhonyanganda Missile Nucléaire mpuzamigabane DF5, Igisasu coshobora gusambura isi yose mu mwanya isase. Inguvu z'Uburusiya zikomeje kwiyongera. Putin ibihano yafatiwe ntaco bikivuze kuko abasha kwikomeza mu mpande zose, haba cane mu by'ubutunzi, ubudandaji no kwivuna abansi. Hagati aho kurundi ruhande Amerika nabo bacuditse, ndavuga Uburayi, ONU na OTAN, ntibagifise ayo bacira nayo bamira. Trump ubwanwa bwafutse umunwa. Amerika ikabona ko Uburusiya buriko bwiyunga ku Bushinwa na Korea ya Ruguru kugira buyigwanye, nkuko Donald Trump ubwiwe yavyandikiye ku rubuga rwe rwa Truth Social, aho yabwira mugenzi we Xi Jinping Ubushinwa ati urandamukiriza Putin na Kim Jong Un. Ndazi ko mwese uko muri batatu muriko mutegura gukorera ikibi kibishe Amerika. Inyuma yaho abo bahanganye mu by'ubutunzi na gisirikare, ndavuga Xi Jinping president w'Ubushinwa, Putin w'Uburusiya, Kim Jong Un wa Korea ya Ruguru, abashikiranganje ba mbere w'Ubuhindi Narendra Modi n'uwa Pakistan Shehbaz Sharif, umukuru w'igihugu ca Iran Masoud Pezeshkian, uramutswa Bielorussi Alexander Lukashenko, bafadikanije na Turkiya, bose bagiye hamwe bafundika ko hategerezwa gushingwa ubundi buyobozi bushasha bw'isi, irindi shirahamwe rishasha mpuzamakungu rizosubirira ONU, ritazotwarirwa mu kwaha kwa Amerika n'Uburaya, ishirahamwe ritazoza rishingiye ku gutera ubwoba, ico bise une nouvelle gouvernance mondiale. Vladimir Putin mu gushigikira iciyumviro ca mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping, agashinga intahe ko iryo shirahamwe rishasha mpuzamakungu rizosubirira ONU rizorangwa no kubahiriza amategeko mpuzamakungu, kwishira no kwizana kw'abanyagihugu, ubwigenge no kwikukira ku bihugu vyose vyo kwisi, eka ndetse no kutivanga mu ntunganyo y'intwaro na politike z'ibihugu. Igisigaye no kumenya uko isi yozo bimeze idategekwa na Amerika, Union Européenne na ONU, mu gihe uyu mugambi w'Ubushinwa woja mu ngiro. Ivyo boneka nk'ivugururwa ry'amateka y'isi. Ndabaramukije, nitwatanga Imana Patrick Rosage Maestro, mwakoze guhitamo neza. Aha ni kuri HP Menya Burundi. Kaze muri ca kiganiro mukunda cane muri Sinzi inzira y'ubwenge, aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twahora twibaza ko bidashoboka, bitabaho canke ko bitabayeho. Uno munsi tugira turabire hamwe ibijanye n'imigenderanire hagati y'Uburusiya na Amerika, nuko isi yo bimeze mu gihe Amerika itobikira umutwe w'isi. Kora subscribe, kure like, wongere upartage iyi video uyisangiza abandi nabo bamenye. Wibuke ko ivyumviro vyawe ari nkenegwa, bidusangize muri commentaire. Yeshi n'abana abo bamenye. Nkuko vyandikwa na TV5 Monde, hari kuri uwa mbere Nyakanga umwaka 2025 mu gisagara ca Tianjin mu Bushinwa, mu nama rukokoma ngarukamwaka ihuza ibihugu n'amareta ahurikiye mu ishirahamwe rya OX, Organisation de Coopération de Shanghai, umuryango wabonye izuba mu mwaka 2001. OX yatanguye yitwa Groupe de Shanghai, ifise hangiro ryo gutorera umuti ibibazo vya politike mpuzakarere mu gice ca Aziya yo hagati. Mu ivyo bibazo OX yajikemura harimo ingaruka mbi zaturutse ku gusambuka kwa RSS, Leta Zunze Ubumwe z'Abasosiyaliste b'Abasovieti, hari mu 1991, n'umutekano muke vyateye mwako karere. OX rero yaje igamije guharanira ugushira hamwe inguvu mu gutsimbataza umutekano n'amahoro mu bihugu vyose bihurikiye muri uyo muryango, no guhangana n'iterabwoba, amacakubiri, ikumira n'ivangura. Ubushinwa n'Uburusiya akaba aribo nkingi ya mwamba muri uyo muryango. Ibihugu vyompi bikomeje kuba somambike. Umuryango wa OX ukaba watanguye uhurikiye mu bihugu nk'Ubushinwa, Uburusiya,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan na Tajikistan. Kaba wakomeje gukura aho mu mwaka wa 2016 hinjiramwo Ubuhindi na Pakistan. Iran nayo itinatanzwe irinjira muri OX mu mwaka wa 2021, nayo mu 2024 hinjira Belarus. OX gushika no munsi ishira hamwe nimwe mu nguvu na yegayezwa z'Uburusiya nyuma yaho Buraya na Amerika babuhaye umugongo. Nino mu iyo ntumbero hatunganijwe inama rukokoma ya OX. Inama yari itabwe n'abakuru b'ibihugu n'amareta arenga 200. Inama rukokoma ya OX yatunganijwe imbere y'imisi 2 kugira Ubushinwa buhimbaza isabukuru y'imyaka 80 iheze butsinze Ubuyapani mu 1945 mu mpera z'intambara ya kabiri y'isi yose. Kuri wa gatatu Nyakanga mwaka wa 2025 ibirori byaranzwe na defile ndende y'abasirikare barenga 10,000 n'indege amajana za gisirikari imbere ya Xi Jinping, Kim Jong-un na Vladimir Vladimirovich Putin. Ubushinwa bwerekanye Ibisasu Ruhonyanganda Missile Nucléaire mpuzamigabane DF5, igisasu coshobora gusambura isi yose mu kanya isase. Nkuko vyandikwa na TV5 Monde, Xi Jinping atunga gatoki Amerika na Buraya ko bariko bategura intambara y'ubutita babicishije mu gutera ubwoba abo batavuga rumwe. Uyo aramutswa Ubushinwa akabona ko kugira isi itekane hategerezwa gushingwa irindi shira hamwe mpuzamakungu rishasha rizosubirira ONU. Nayo Vladimir Putin we akagiriza ibihugu vya Buraya ko aribo basomborokeje intambara muri Ukraine, aho agira ati intandaro y'intambara ni coup d'etat yateguwe irashigikirwa yongera ishigwa mu ngiro n'Uburaya na Amerika, ikandetse no gushira inguvu mu mugambi wo kwinjiza Ukraine muri OTAN. Iyi nama ya mbere kuva Trump agarutse muri Maison Blanche ishitse mu gihe isi ihanzwe n'indyane ku mpande zose, ahanini zaturutse ku ntambara iri muri Ukraine kuva kwa 24 Ruhuhuma mwaka wa 2022, aho Uburusiya bwatira Ukraine maze buca bufatirwa ibihano n'ubumwe bwa Buraya, ivyakurikiwe n'ingingo za Amerika zo kuduza amakori n'amatagisi ku bidandazwa bivuye mu bihugu bicuditse n'Uburusi, ndavuga Ubushinwa n'Ubuhindi, n'impari z'uko Irani nayo yobiri mu bihugu bitunze ibisasu vya nucléaire, ibiteye ubwoba bigaca intege Amerika nabo bacuditse kuko inguvu z'abansi babo zikomeje kwiyunga. Abaraba ibintu n'ibindi abahinga bakavuga ko kuva OX ishingwa Ubushinwa bwaharonkeye akaryo ko gukenyura no gukomeza imigenderanire yabwo n'ibindi bihugu rutura atari abanyaburaya mu ntumbero yo gushitsa ihangiro ryabwo ryo kuyobora isi no guhangana na leta ya Washington. Ni nyuma yaho ubumwe bwa Buraya bwari bumaze iminsi bwidogera Ubushinwa ko buriko butuma ibidandazwa bivi Buraya bibura isoko ku masoko mpuzamakungu, igitera uruhombo ibihugu vya Buraya. Ku ruhande rw'Uburusiya abo bahinga nyene bakabona ko OX ari umukenyuro Putin yubuye wo kwereka Amerika, ubumwe bwa Buraya n'Ubuyapani ko umwansi agucira icobo Imana ikagucira icanzu, warucira mu kaso rugahitana nyoko, kuko ibihano bamufatiye ataco bikivuze ku Burusiya buriko burikomeza mu kugwiza inshuti. Uyu muryango wa OX ukaba ufatwa nk'ihwa mu kirenge ca OTAN, ukaba ugizwe n'ibihugu 10 birimo abantu bose hamwe bababa ica kabiri c'abari kw'isi yose. Irishira hamwe OX nyene ku mwaka rikinjiza umwimbu mbumba bihugu PIB ugera ku bice 23% vy'umwimbu wa PIB winjira kw'isi yose mu mwaka. Kuba Uburusiya buriko burikomeza mu kwiyegereza Korea ya ruguru, Ubushinwa n'Ubuhindi ntibinezera na gatoyi ibihugu vya Buraya na Amerika, kuko batinya gukugwa ku buyobozi bwo kuganza isi, ivyo boneka nk'ivugururwa ry'amateka y'isi. Hagataho inyuma y'ikiyago cabaye hagati ya Putin n'umushikiranganje wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi, Ubuhindi bwiyemeje gupinza leta ya Trump mu gukatisha ibidandazwa bwahora bushora muri Amerika bakazohora bishorera mu bihugu vya OX nk'Ubushinwa n'Uburusiya. Ni nyuma yaho Trump adugirije
kugeza ku bice 50% amakori ku bidandazwa bivuye hanze. Ubuhindi bukaba buhisemo kunga ubucuti mu by'ubudandaji n'Ubushinwa n'Uburusiya. Biboneka nk'impinduka idasanzwe mu by'ubutunzi bwa Buraya na Amerika bwari buhagaze ku ruhara rudasanzwe rw'Ubuhindi. Amerika igategwa ubwoba ko Ubuhindi bwoba bugiye gutangura kurangura ibitoro by'Uburusiya. Nyuma yaho Amerika ifatiye ibihano Uburusiya byo guhagarika ihanahanwa ry'ibidandazwa bihingurirwa n'ivyimburirwa mu Burusiya. Amerika ikabona ko Uburusiya buriko bwiyunga ku Bushinwa na Korea ya ruguru kugira buyigwanye, nkuko Donald Trump ubwiwe yavyandikiye ku rubuga rwe rwa Truth Social, aho yabwira mugenzi we Xi Jinping Ubushinwa ati urandamukiriza Putin na Kim Jong Un, ndazi ko mwese uko muri batatu muri ko mutegura gukorera ikibi kibishe leta zunze ubumwe za Amerika. Ivyahavuye bibeshuzwa n'umuvugizi wa leta y'Uburusiya Dmitry Peskov, aho yagira ati nizere ko imvugo ya Trump yari inkikiro, ubona ko twebwe atakibi turiko turategura gukorera Amerika. Ni mugiye kurundi ruhande ibihugu vya Buraya bivuga ko vyiteguriye gufata mu mugongo Ukraine mu bijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano muri ico gihugu, mu gihe amasezerano y'amahoro azoba yatewe ku mukono nkuko vyashikirijwe na President Emmanuel Macron w'Ubufaransa mu kiganiro yagiranye na mugenzi wa Ukraine. Macron akarahira akarengwa ko Ubufaransa butarota bukura amaboko kuri Ukraine ngo buyitererane. Macron akagira ati Uburayi nizo nguvu zacu. Nayo Volodymyr Zelensky mu ico kiganiro nyene nawe agira ati turiko turakorana neza, twanavuze ku bijanye n'imfashanyo za gisirikare, gukomeza ibihano ku Burusiya hamwe no kwihweza ingene twotangura gukoresha amatungo y'Abarusiya yafashwe. Twashize imbere cyane ibijanye no gukomeza umubano hagati ya Ukraine n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Turashima cyane uko Ubufaransa bukomeje kutuba hafi. Mwari kumwe na Jewe Hatangimana Patrick Rosage Maestro, nino nganciye ngarukiriza kino kiganiro. Reka ndabashimire mwebwe mwese twari kumwe kuva mu ntango gushika hari kuri HP Menya Burundi muri ca kiganiro mukunda cyane muri Sinzi inzira y'ubwenge, aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi, mbere nivyo twahora dufata ko bidashoboka, bitabaho canke ko bitabayeho. Mbega bizohava biherera hehe hamwe umugambi w'Ubushinwa wo gukura Amerika ku ntebe yo kuganza isi woja mu ngiro? Tuvuge ko ari intambara y'ubutita yagarutse canke n'intambara ya gatatu y'isi yimirije? Inyishu kw'ivyo bibazo ni mu kiganiro c'ubutaha. Mwibuke gukora subscribe, kutarayikora mukore like, mwongere mu partage iyi video muyisangiza abandi. Mwibuke ko ivyumviro vyanyu ari nkenegwa, bidusangize muri commentaire canke muce kuri WhatsApp ku 76 82 30 iyo nimero nyene irakora no kubipfuza kumenyekanisha ivyo bakora kugira bishike kure. Ne musangwa amahoro y'Imana mugira muba mwubahwe na gahwane. Yeshi n'abantu nabo bamenye